ibyo biro 10 ndabirimye canimbura imifuko 3 ibyari biro 10 byiki y'ibiharage canimbura imifuko 3 maze kwimbura imifuko 3 ncanda naba hantu nabirimye mbona ni hatoye ncanda tandukanya rero ncasanga narihenze kuko bisanzwe ndima nkatera umufuko wose nkimbura iyo mifuko 3 nene ateye ibiro 10 nimbura imifuko 3 ndabona ko rero muri izabu arakarusho turashobora gukora bitari bike tukimbura bitari bike ko nk'ubu narimbuye toni zirenga 120 z'ibigori umva ko nagize umwembu ukomeye koko uburimyi burashobora guteza imbere umuntu neza cyane ugenda utabaza ugasaza utamenye ubwambere na mbere hoho mbona kazoza y'umukuru w'igihugu yavuze nivyo yewe kibonobono ubwambere na mbere ho naragerewe agashimwe ndimo ndagisigurira umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Giderorema yarakimereye agashimwe bivanye nuko nerekanye neza ko ikibonobona ari ikintu gifise akamaro gukingira isi ubwa mbere kirakingira isi kigakinga ubukoko bw'abukoko bajya no hino buca buza bwirira ikibonobono kubera ikibonobono aricyo kiryoshe gusumba ibindi biterwa urugwaruka uno munsi gwaje kugira ngo rugukure ko ubumenyi urusigurire uko ibintu bimeze ni yihe mpanuro wo rutekerera kugira ngo ibikorwa bagiyemwo bize bigende neza ibintu byose bazorima Yes nuko unkundire ndakuramutse ndaguha ikaze muri kino kiganiro nizere ko meze neza kandi ndanagusabira imigisha ku Mana kugira ngo ibyo dukora umunsi kuyundi ibihezagire maze dukomeze gutera imbere. Uyu munsi rero nakiriye umutumire adasanzwe numwe mu bagwiza mbuto ba mbere igihugu cy'u Burundi gifise ndetse bakorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hariya aya na cyane mu kigo Izabu gisanzwe kigwiza imbuto zirobanuye kugira ngo abarimyi bakomeze kurima neza kandi barime kijambere bongere baronke n'umwimbu ufadika canke ushimishije. Rero ndagusaba ngo uze kubana natwe ureke gusangiza cyo n'abagenzi ni wasanga ari ngira akamaro koko bikwiye, hanyuma usige icimviro cyo muri commentaire, hanyuma kandi ukande like ukore na subscribe utrayikora kugira ngo dukomeze kubana ndetse inkuru dukora umunsi kuyundi zigushikire ukuri kwami. Yitwa Fulgence Mika turi kumwe na Mika TV, aha tukaba turi kumwe kandi na cooperative Kibonobono Oil kugira ngo ubumenyi nk'ubw'uburimyi n'ubworozi bushobore gushika kubene igihugu babukene maze dukomeze kurima neza kugira ngo dushobore kuronka n'umwimbu ukomeye cyane. Bara natwe rero muri kiganiro kuko gifise byinshi jewe nawe bishobora kudufasha cyane muri yambona kazozo y'umukuru w'igihugu yuko muri 2040 Burundi bwa bwifashe 2060 bukaba buteye imbere maze tukamenya byinshi tukagenda mwiterambere kose turi hamwe. Uyu munsi rero twatembereye turi neza na neza mu ntara ya Kirundo mutabaraza kutubwira neza umutumba zone ni commune turi mu kugira ngo dushobore gutahurana, ariko umutamba ari ngaho imbere yacu no munyacubahira komeye afise byinshi iyo dusangiza afise byinshi amaze gukora mu burimyi n'ubworozi kugira ngo ugwaruka bw'u Burundi gwejo hazoza ruze rugira ubumenyi mwiterambere cyane ry'uburimyi, aho ubona ko afise ibiterwa byinshi n'imbuto nyinshi ari no mugwiza mbuto akomeye ari mu bambere mu gihugu neza na neza gerageza kugira ngo benshi dushikirwe mutama ndakwarekiriye. Murakoze ku izina nitwa Gatabazi Jean za mbuto biga kurima kijambere no korora badusanzwe rero dusanzwe turima ibiterwa bitandukanye turarima biharage mbere ku bwishi n'ibigori ku bwishi kuko dusanzwe twimbura ibiharage byinshi by'imbuto ibigori byinshi kandi dusanzwe turima rero umwumbati ku buhinga bwa none twimbura ibiro birenga 100 ata kindi kintu twakoresheje ko abandi barinda kugerefa ngatwe dutera igiti cy'umwumbati twarubanuye gishobora kukwika ku myumbati myinshi, hanyuma turatera ibitoke ku bwishi, turatera ibintu bita amateke, turatera inyame, isunzu, amatugu, mire, eka imisusa ariyo bita ibihwanya, tukaba rero dusanzwe tworoye n'ibitungwa bitandukanye
bitandukanye guhera ku bintu bita imbeba tukarima inoze bambe tworora intama inkoko inka n'ihene ibyo byose turabifise hanyuma tukaba dusanzwe rero kandi tubifise ku bwinshi tukaba dusanzwe dufise aho dukorera angana na hegitari 128 urumva ko ibiterwa byose turashobora kubirima eka n'ikawa turazirima turarima n'ibindi biterwa abantu batamenyereye binzari biterwa bita itangawizi ibibonobono n'ibindi urumva ko rero mukuna urumva ko turima ibintu bitandukanye hanyuma rero aha turi ni mu ntara ya Kirundo dukorera ari mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe zone ni Bugorora n'umutumba ni Bugorora niho rero dusanzwe dukorera ni naho musanzwe muba ko umuntu twabasanze imuhira aha ni muhira ego muhira iwanje naho navuye ko nitwa Gatabazi Jean abandi barambinduye no kumindura kwera igikorwa nkora banyita bakunda kurima na cyane cyane ko uri umwe mu barimyi ubona bagwiza imbuto ku bwinshi mutama jene numva umengo nohera ngaha kugira ngo mugire ikiciyumviro cyo kuba umugwiza mbuto ikiciyumviro cyavuye kuki twebwe kugira ngo twiyumvire kuba abagwiza mbuto dusanzwe turima bisanzwe mugabo haza umuntu akorera muri izabu araraba ibyo dukora avuga ati ko mufise ahantu hanini mukaba murima twobaha imbuto banazimpereye n'ubusa ibiro ibishika 10 ibyo biro 10 ndabirimye canimbura imifuko 3 byari biro 10 byiki by'ibiharage canimbura imifuko 3 maze kwimbura imifuko 3 ncanda naba ahantu nabirimye mbona ni hatoye ncanda tandukanya rero ncasanga narihenze narisanzwe ndima nkatera umufuko wose nkimbura iyo mifuko 3 nenateye ibiro 10 nimbura imifuko 3 ndabona ko rero muri izabu arakarusho ntangura rero kwegera ikigo muri izabu ndababwira ko bomya imbuto noneho nyinshi batangura barambwira ukuntu bigenda natangura rero ndakorana na izabu amaze imyaka 15 dukorana na izabu cyumvikana ko icyumviro cyavuye nabonye ko kurima bisanzwe ibyo biharage bisanzwe byitwa Kirundo nasanze ari ubuhombe niko kuca rero ntangura nti reka nkorana na izabu urumva ko narisanzwe ndi muhinga kurima nsanzwe ndimi ibindi bintu ku buryo burebure ariko turima ku buhinga dufatanije n'ikigo izabu byumvikana yuko uri umwe mu bafasha ikigo izabu kugwiza imbuto kugira ngo abarundi hirya no hino bashobore kuronka imbuto nziza kandi zirobanuye maze uburimye bwabo bugende neza muta numva kandi nomenya nihe tandukaniro riza kuza kuri za mbuto twe dufise hari iwacu dusanzwe turima uko twishakiye n'izi mbuto mege mugwiza hano izibonetse bica bitandukanira hehe aho bitandukanira ubwa mbere ho zimbuto zirimwa zivuye mu kigo izabu ubwa mbere na mbere ho zirimo akarusho kuko harimo ivyunyunyu bita zenke urumva nicyo gituma iyo turimye ibyo biharage abana babifunguye bamererwa neza hampande y'ivyo urumva ko turima n'ibijumbu bya bijumbu bita ser orange urumva ayo mase orange rero n'ibijumbu bigezweho barabikoramo n'imikate ngaha iwacu barabikoramo n'amabenye nuko kumbure mwaje musanga babimaze babiranguye babimaze mwari kubibona badanaza amabenye avuye mu bijumbu urumva ko akarusho na kera twara tuvuga ngo ibijumbu ngo ni ngorane ubu nizosubira kwitwa ingorane kubera twamaze kubona sanzwe ndumurimyi muri ivyo bijumbu ndarima vyinshi ndarima vyinshi cyane umva rero je sanzwe ndumugwiza mbuto w'imivyuka madamu n'umurimyi w'ibijumbu urumva rero ko tubagira ibijumbu vyinshi tukagwiza je
ngenda gwiza madamu akarima n'abandi banyagihugu bakarima nakarusho rero kuri ivyo biharage biva muri izabu nakarusho kuri ivyo bijumbu biva muri izabu urumva ko biba birimo ivyunyunyu abana babiriye abantu bakuru babiriye abafise imbanyi babiriye bizogenda neza bakibaruka neza mutamuhejeje kutubwira ibiterwa byinshi murima numva ari byinshi cyane mbega biroroha kuronka abakozi bafasha kugira ngo mu mirima bigende neza ibiterwa bitegwe ku gihe imirima imwe ku gihe ibintu byose bigende ku gihe cyabyo neza cyane ko dusanzwe dufise abakozi barenga 300 sanzwe badufasha gukora nuko nyene habaye ibibazo ko abakozi benshi baja Tanzania ariko turagerageza kuza turarondeza abandi bakaza bagakora nivyo nibitworohera gose kuko je sanzwe fise ni machine irima mugabo iyo machine nasanze kubera amatongo yanje yose harimo ibiti nishobora gukora muri ivyo biti umva rero n'igihe gituma tuguma turondera abakozi kuko sinokoresha imashini ari utumashini bambwiye duto nitwo baza kurondera kugira ngo nshobore kuza ndapenya mu biti ndimisha ariko biratugora ariko si cyane turashobora gukora ibitari bike tukimbura ibitari bike ko nk'ubu narimbuye toni zirenga 120 z'ibigori urumva ko nagize umwembu ukomeye hanyuma ndimbura n'imbuto toni zirenga 10 urumva ko rero tugerageza tugakora kandi bikagenda neza nko kubiharage ubu turafise itoni zishika 50 z'ibiharage izo zose n'izirindiriye kuzoja ku isoko gusa ni vy'imbuto n'ibirindiriwe kuvugwa turafise kandi twavuze ariko twararimye n'isoya turarima n'isoya hanyuma rero turafise iyo mivyuka myinshi nayo nyene turimiriye isoko turafise ibitoke byitwa na munwa amashashe yabyo navyo nyene turarindiriye isoko turafise mire nayo nyene turafise ibirenga itoni turarindiriye isoko dufise ibintu byinshi vy'imbuto twabonye byinshi ibintu mukuna ndacumbise no musi nationalinzi ariko ikibonobono kuvyo twajemo turi kumwe n'abavuye muri kibonobono oil byo ndamaze kuvyumva ko amateka atari make mbega ico giterwa bita mukuna kimeze gute nakaye kamere kaco abarundi koko bocijukira bakakirima mukuna kiri mu bintu byinshi Jesse sindi umuganga ariko ndomurimye muga amatwi asumira ndakizi ko ibintu byinshi byo nama nacyumvise ko mukuna ndakizi ko ubwa mbere icyo nzi neza cyane nuko ari giterwa cy'ibitungwa ibitungwa bikiriye imererwa neza mukuna cyenda yizi ko igiterwa aho wagiteye hacamera neza isi ikubuka kwajya amababi yacyo aho yakorokeye umara umwavu mukuna ni igiterwa bariko baramamaza ko gituma iyo umuntu agiye afata utuyiko tubiri ku munsi adushira mu cayi ashobora kugira ubwenge mukuna ni ikintu bavuga ko abantu abafasoni bibungenze iyo bagikoresha bakanywa ibyo biyiko bibiri bashobora kwibaruka neza atangorana urumva ko rero barimo barakivuga ko byinshi muri make gifise akamaro mu buvuzi cyane gusumba kuribwa bisanzwe gifise akamaro karekare ku bijanye n'ibitungwa je nicyo ndabizi ko niho twama tubikoresha hanyuma rero n'umwavu uvuye muri bya bitungwa yamase y'ibitungwa ibitungwa byariye mukuna usanga aramase afise akanovera iyo yateresheje ibintu biba binini bituma natwimbura imisusa minini cyane twimbura ibijumbu binini twimbura ivyumbati binini biva muri uwo mwavu tuba twavanze na mukuna ariko nta mpande yawo mukuna hari icyo bipfana n'ibibonobono navyo nyene iyo wabikoresheje uko nyene ibibonobono biribwa n'ibitungwa mugabo iyo wabikozemo umwavu ukawuvanga n'ibindi biti n'ibindi vyatsi usanga uwo mwavu nawe nyene ufise akanovera birumvikana ko mufise uburambe mu bintu by'uburimyi na cyane cyane ku biterwa bitandukanye mbega hari abantu benshi baba bipfuza imbuto zo guteragira ariko imbere yuko dushika uko bozironka
isoko ry'ibyo mwimbura biroroha kurironka? Biroroshe cyane. Mugurishiriza mu Burundi cyangwa mugurishiriza hanze? Tugurishiriza mu Burundi ntituraronka ukuntu dushobora kwishora hanze. Mugabo ubusanzwe n'abantu bo hanze baraza kugura kuko turafise urubuga rwa groupe bakunda kurima rurimo abantu benshi abari hanze n'abari muri iki gihugu abarimo mu bihugu bitandukanye. Ruri kuri WhatsApp? Biri kuri WhatsApp. Urumva ko rero abantu benshi barabibona bakaza bakagura nk'akarorero nk'iyo myumbati abakongomani barimo barayigura ku bwinshi bagura ibikoti byo kuza gutera. Urumva ko rero biragugwa birumvikana ko hanyuma rero twebwe tugurishiriza ngahe Bugorora tukagurishiriza no ku Mukenke ku isoko. Ku Mukenke n'amajahe ni muri komine y'iwacu ni Bwambarangwe. Nanye muri Bwambarangwe. Yego tukagurishiriza ni Butihinda ni muri Muyinga. Tukagurishiriza rero n'ahantu bita Mwakiro ngahe nyene muri komine Bwambarangwe. Rero urumva ko hanyuma rero ababikenera birakenerwa n'abanyabujumbura birakenerwa n'abanyakirundo abanyagitega abanyakarusi bose baraza bakagura ngaha. Iyo bataje kugura ngaha barambwira nkabibarungikira barungikira imbuto kuko ziba ari imbuto zizewe na cane ko na izabu ikigo izabu kiza kirazipima harimo izo batekera harimo n'izo badatekera mugabo zikaba zemejwe n'ikigo izabu. Birumvikana abantu benshi barakwiye kubitahura neza yuko imbuto nziza ariyo izana n'umwimbu kandi uburimyi bwiza ari ubukozwe mu buryo bwa kijambere kugira ngo turonke umwimbu koko ufadika kandi ukwiye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye kuva akija ku butegetsi muri 2020 yaratanguje imbona kazoza avuga ati twese tugire imbono yuko muri 2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe 2030 twamaze kugira iki gushika mu iterambere riboneka. Mbega koko ariko gutwa ugwaruka hari ukuntu mengo ibintu by'uburimyi itubyitaho cyane twitaho ibindi bintu nk'ubuhinga butandukanye ariko none mbega dufatiye kuri iyi mbono y'umukuru w'igihugu cyangwa na leta y'u Burundi koko uburimyi burashobora guteza imbere umuntu neza cyane ugenda utabaza ugasaza utamenye ubwa mbere na mbere hoho mbona kazoza y'umukuru w'igihugu yavuze mwebwe ugwaruka nimwe muzoyishira mu ngiro hanyuma kugira mu yishire mu ngiro nuko ubwa mbere intumbero no mu bindi bihugu je ndakunda gutembera mu bindi bihugu ugwaruka nigo ruje imbere mu gukora ibikorwa by'uburimyi ubundi baba bafise inguvu ariko rero aho bitandukaniye no mu Burundi nuko ubu murumwe murumva akamo k'umukuru w'igihugu yahora bikorwa n'abantu basaza gusa ariko ubu nawe n'ugwaruka je ndakunda kubona abantu baje ngaha baje kwiga ibintu bijanye n'uburimyi ndanezerwa rero ko barimo baritabira kukamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo natwe dushobore kugira imbona kazoza izotuma dushobora kugeraho tugeze ubwa mbere no gutangura udatanguye n'ibishoboka ariko ugwaruka uno munsi turavye umuvuduko bafise mu byo barimo barakora ubwa mbere bo barimo mu bijanye n'uburimyi ariko bariga guhingura imyavu ariko bariga gutera kijambere ndabona ngaha baje kumbwira ati twigishe namwe urabona ko aricyo cyabazanye ni ukuvuga rero ko mu minsi itarambiranye mubishizemo umwete niyo myaka 60 muri 60 nibizogera oya ahubwo aho mu myaka muri 40 aho y'igihugu cifashe ahubwo tuzoba tugeze ku ntambwe ingana niyo myaka 60 y'igihugu gikize nuko urabona ugwaruka urufise ingufu rero ngo bishiramo ubushake mukabandanya uwo muvuduko muriko wotuma ibintu bigenda neza na cyane ko ugwaruka tugifise ingufu kandi dufise umwete nemeza neza yuko turamutse dufashe ingingo tukihihangiro nkuko bakomeza kuduhanura abadukurira byogenda neza mpamagara n'urundi gwaruka kugira ngo dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi byose birashoboka mu gihe ukoze ikintu ugishize ku mutima wawe wose nkuko abadukurira bakomeza kuduhanura ariko kandi numva nshaka kumenya muri Kibonobono Oil abasanzwe bayigize bose baje ngaha bakeneye kumenya bakuronka ubumenyi ku Kibonobono
hari ibintu nka bibiri canke bitatu mwotubwira ikibonobono cotuma abarundi canke abantu bose baba mu Burundi muri rusange tukirima. Nivyo yewe ikibonobono bwa mbere na mbere ho naragerewe agashimwe ndimo ndagisigurira umushikanganje w'uburimyi n'ubworozi Giderurema yarakimereye agashimwe bivanye n'uko nerekanye neza ko ikibonobono ari ikintu gifise akamaro mu gukingira isi. Bwa mbere kirakingira isi kigakinga ubukoko bwa bukoko bajya no hino buca buza bwirira ikibonobono kubera ikibonobono aricyo kiryoshe gusumba ibindi bitego. Kumbe gica gikingira n'ibindi bitego biri hambavu yacyo bwa bukoko nabwo ikindi bica byorosha urumva ko wakuza gufata ya miti irimo amasumu ugapoma ibirimwa vyawe iyo sumu uyipoma ukabwicira kuri bya bibonobono hejuru bitiriwe bija mu ndimiro yawe. Kigira kabiri kibonobono kimaze nuko kiva mu mwavu. Kigira gatatu kibonobono kimaze nuko aheshi mu bindi bihugu barikuramo amavuta yo kwisiga. Mbese wanashaka hari naho barimo baravuga ko bashobora kwikuramo amavuta y'indege urumva ko ari ikintu gikomeye n'imiduga nkuko barabivuga. Nibyo byose ndabibona mugaje ibyo maze kubona nuko bikingira isi kandi nibiti bikurana n'ingoga kandi ibyo biti bisa akamaro kenshi na vya biti turashobora kubishira ku bitoke bikaba inzego. Umva rero ko n'ibitoke ucurunka inzego zo kubishingira kubibonobono dufise n'ibibonobono bikura bimeze neza bishobora gutuma ushobora kuronka kw'igiti cyo gushinga kugira ngo igitoke nigiheno bikaba inzego. Umva kirakora ibikorwa vyinshi kigamba mu mwavu kikakingira ibitoke n'ibihenuke umva n'ibintu byinshi birumvikana ko ari byinshi cyane kigamba mu mwavu. Umva rero ugwaruka nago nyene ruvyijukiye kubitera umva ko imbere ni heza ko umva ko jewe numviriza ibiganiro bica ku mbuga avuga ko bikoramo amavuta akomeye ashobora kugendesha indege ashobora kugendesha imodoka. Umva ko ari ibintu rero kumbure ugwaruka mubikurikiranye mu kinjira neza mukamenya uko bikora izo nganda zikaza mu Burundi umva tutazoja dutunga nta gituma tutazotunga. Rero nahamagarira ugwaruka ko rugira courage rukakora ku buryo dushobora gutera imbere gusumba uko byari biri. Je muravuga ni tworonka abantu bakora nkanje yemera bakora nkanje birumvikana uko utiyemeye nta uzokwemera. Mu ntara tukaronka abantu nka 10 bashobora gukora nkuko nkora. Mu ntara ya Kayanza hakaboneka abantu nka 10 bashobora gukora nkuko Karoli akora. Mu ntara ya Gitega hakaboneka abantu 10 bashobora gukora nkuko Richard akora. Gutera imbere ko turazinanye abarimyi bakora cyane turazinanye. Rero je nibaza ko igihugu turose ugwaruka cyane ukadukurikira uko turamo turakora nabo bagakora uko dukora. Turazi ko imbona kazoza y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2060 tutorinda ko hagera birumvikana dushobora ahubwo muri 2040 dushobora kuba twamaze kugorora. Hanyuma imbere yuko tubwira abantu bipfuza imbuto yiwawe uko bozironka urugwaruka uno munsi gwaje kugira ngo rugukure ko ubumenyi urusigurire uko ibintu bimeze ni yihe mpanuro imwe worutekerera kugira ngo ibikorwa bagiyemwo bize bigende neza hanyuma uce ugira ko utubwira abantu bipfuza ko ubahereza imbuto uko byogenda. Ubwa mbere na mbere hoho cyo hanuri rugwaruka ibintu byose bazorima nuko barima imbuto izwi. Nimba ari bigori ukarima imbuto izwi n'igihugu ntugende ngo uyorore ibintu mu isoko ugiye kurima zobohombye. Ari biraya nuko ari biharage nuko ari bijumbu nuko. Mbega munyihanganire gato ndabakire mu ijambo ukuntu twege turima hariya aya koko niko bikwiye ko turima kuko twe turagera tukarima isi yego tukayirima intabire tukagira tukagura iyo ziba zihari muri fomi nizo abenshi dukoresha kurima muravye uko abandi barimo niko mwege murima hari ico bohindura.
neza cyane ubwa mbere na mbere ho ubusanzwe abantu benshi baracarima kumwe kwa kera ntibaramenya ko kumbure isi yahindutse isi yarahindutse kuko uno munsi dufise abantu benshi kera rero abantu bakira uko barimye bakimbura nuko haba harimo imyavu y'ikirundi imyavu y'ikirundi nayo yava hehe hari ibikoko biba mu mashamba hari ibintu bita ibisaruranga hakaba ibintu bita ingezi hakaba ibintu bita ingeregere hakaba ibintu bita impongo hakaba ibintu bita imbogo hakaba ibintu bita inzobe hakaba ifisi hakaba n'ibindi bikoko byinshi ibinyoni ngahe hejuru wasanga ari byinshi cyane aho uciye bigenda bikumya ko ayo mase yose byata yaja mu mashamba mu mashamba rero bigaca bituma isi imererwa neza uno munsi ntidushobora gukora uko dukora mu buryo bw'uko tugira imikobeko tugakingira isi yacu iyo mikobeko bya byatsi twateye twabyo guhinguramwo umwavu bya bitungwa ko bya bikoko byari mu mashamba ubu turabitunze baca rero tugira iki igihe tugaca tugatabira ujya mwavu angeri yonyene ushobora kuyikoresha mu ndimiro yawe utasizemo umwavu uramurayiroga utegerezwa gushiramo umwavu w'ikirundi umwanya si kirenga ariko uko biri kose ibyo twumvise hano ni ingirakamaro cyane wewe uri umurimyi wewe wipfuza kuba umuguza mbuto wewe wipfuza kurima igitego cyaco cyose wumva ukeneye Mutama hano yatubwiye byinshi ariko ndeze neza yuko no hanyuma tuzoza akadusigurira neza uko yatanguye ibintu ku bindi atwereke n'imirimo itandukanye atwereke n'ibindi biterwa byinshi hambavu y'ibyo muri ko murabona muri screen zanyu ariko ntitworangiza atatubwiye mbega Mutama abantu bipfuza imbuto iwawe byogenda gute bo kuronka gute ziraboneka cyane ubwa mbere bokoresha nimero ya telefone yigire ko bayumve 69 ubusa 84 amajana 585 WhatsApp 79 950 087 izo nizo telefone nkoresha umva rero umuntu ahari hose imbuto turashobora kuzikanira n'ubunyango ngende ntwa imbuto ntwariya ibujumbura z'abantu bazinumye birumvikana ibintu byiza cyane Mutama twayaze byinshi mu kanya gato uko biri kose hari ikintu wewe uri kuradukurikirana watahuye icyo no gusaba ni kimwe sangiza kino kiganiro abandi kugira ngo gishike kure wewe na jewe twunguke n'abandi bunguke twese muri rusange tugende tumenya ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi tugende tumenya icyo twokora twihanure na cyane cyane aho ubona ko igisata cy'uburimyi ibyo wokora byose ntawe uzogihungira kuko ibyo urya biva mu burimyi rero ugiteje imbere uba ugize neza cyane kuko bituma twese dufungura tukabaho neza amagara akamera neza tukagira akabiri karenze burya ntaho gira akabiri karenze atari ntushobora kugira akabiri karenze udafise imfungwa zimeze neza kandi zeze zarimwe mu mirima itunganijwe neza Mutama rero hakuno azodufasha byinshi cyane wumvise nimero ugashobora no kuraba muri commentaire ya mbere urazisangamwo reka dushimire Kibonobono oil canke Kibonobono groupement Kibonobono yadufashije kugira ngo dushobore guhora na Mutama hano kugira ngo dushobore kuyaga byinshi nkuko mubibona hari ama video menshi twashoboye gufata ariko arabasigurira ibijanye n'ibiterwa bitandukanye ariko bo ahanini bari bahagaze ku Kibonobono bungutse byinshi uze gukurikirana ibiganiro bitandukanye tubashikiriza umunsi ku yundi ukande subscribe utarayikanda ukande like usige n'icyumviro cyawe muri commentaire nimba hari ubutumwa yapfuza guhereza Mutama canke abo muri Kibonobono oil ibintu bikomeze kugenda neza jewe ni kwa Fulgence Mika iyi ni Mika TV turi kumwe na Ibrahim Kapa kuri kamera abantu mufise imanza mu muhamagare ashobore kubafasha ibintu bitandukanye maze dukomeze kugira ibintu byacu tugira n'amasouvenir tubika neza ahadata tubika amasanamu meza y'ibintu twakoze kugira ngo abaza dukomoka ko baze babibonere ku mwanya Mutama numva no bashimira tunabashimira kwa mwatwakiriye neza hani wanyu natwe turabashimiye kandi n'ababifuza bose kuza kuraba byo dukora karibu nta ngorane baze barabe ibyo dukora kugira ngo nabo nyene bashobore gukora batera imbere bunguka murakoze muhezagire imiryango iruguruye mwabyumvise kwa Mutama mwakoze Imana bahezagire hasta la vista.